Hagiye kujaho igicapo cerekana uko Uburundi buzoba bumeze mu myaka 40 kugira abarundi bamenye iyo baja nkuko bishikirizwa n'umukuru w'igihugu Evariste NDAYISHIMIYE. Hari Imana ntihaba ubumwe ntihaba urunani. Umuzirikanye w'abarundi uratanguye kubona nababwiye ubutagira yaja ntazimira kandi ntacererwa. Mu minsi mikeyi tugira tubashikirize amerekero y'Uburundi aho dushaka ko mu 2040 Uburundi buzoba ari igihugu c'iteka. Umukuru w'igihugu aratubwira akamaro ico gicapo kizoba gifise. Igihugu mwene gihugu arya neza, igihugu azofise uburaro bwiza, igihugu abana b'u Burundi bose bazoba biga abandi barize, igihugu kizoba cubahiriza ubuzima bw'abene gihugu. Ivyinshi igihugu citeka muca mwumva ingerekera kimeze. Buca tubereka isanamu yacu kugira ngo tugende tuzi iyo tuja. Tugize ingorane tuvuge tuti twahomvye umwaka twirihe. Igituma akanakarorero. Twavuze tuti dutegerezwa kuronka ikibuga c'inkino cemewe n'amakungu kugira ntidusubire gusembera twiteka natwe. Ivyo mukuru w'igihugu akaba yabishikirije kuri wa gatandatu igihe yariko yifatikanya n'abanyagisagara ca Bujumbura mu bikorwa rusangi cyo gusubira mu kibuga c'umupira w'amaguru citiriwe Intwari.